bakunzi ba radio umurisho turabaramukije nkuko mubimenyereye akarero ni kakanya ukumviriza ikiganiro ndondeza ikiganiro mushikirizwa na Fokode kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Mu biganiro bibiri biherutse twari twabashikirije ibijanye n'ifatwa benibugwa irengero ry'umukuru ugwaruka rw'umugambwe CNL muri commune Gatara mu ntara ya Kayanza Eric Ntunzwe n'Imana yabuzwe irengero kuva kuwa 25 Nyakanga mu 2021. Abakurikiye ivyo biganiro narumvise ko umunsi Eric Ntunzwe n'Imana afatwa yatezwe umutego yakira inderetsi z'iperereza rya gisirikare we abita ko arabagenzi maze abajana kubazimana mu kirabo c'umugenzi wiwe, ikirabo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza iruhande y'ibiro vya Kopeke Kayanza. Uwo mugenzi akaba yitwa Gaspard Havyarimana. Haciye ukwezi kumwe gusa Gaspard Havyarimana nawe yaciye anyuruzwa abugwa irengero nkuko vyagendeye mugenzi we Eric Ntunzwe n'Imana. Ikiganiro ndondeza cuno musi kiza kuba cerekeye ifatwa n'ibugwa irengero rya Gaspard Havyarimana yanyurujwe kuwa 23 Gitugutu mu 2021. Ibimenyetso dufise vyo bikaba vyerekana ko Gaspard Havyarimana nawe nyene yanyurujwe n'iperereza rya gisirikare. Ikiganiro kizokurikira kizoba kimeze nk'igice cya kabiri cy'ikiganiro twabwiye uno munsi, naco kizoba yagira ku bandi bagabo batatu banyurujwe umunsi umwe na Gaspard Havyarimana aho kuwa 23 Gitugutu mu 2021 ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Ikiganiro ndondeza muramaze mukimenyera, murazi ko mu mwanya wa mbere tuca tubaha umwidondoro wagiriwe nabi. Mu gice kigira kabiri naho tukaza kubabwira ibijanye n'ingene uwo muntu yafashwe, ivyakozwe bijanye no kumurondeza. Muti rero Gaspard Havyarimana ninde? Gaspard Havyarimana yavutse mu mwaka w'1983. Yavukiye ku mutumba wa Ngendo, aho ni muri commune Gatara mu ntara ya Kayanza. Muca mwumva ko Gaspard Havyarimana yabuzwe irengero afise imyaka 38 y'amavuka. Gaspard Havyarimana ni umuhungu wa Janvier Bizimana be na Kasirida Nahimana. Wenyene yari yubatse akaba yabuzwe irengero asiga abana babiri. Mu bijanye n'amashure yiwe, Gaspard Havyarimana yari yarangije amashure yisumbuye kuri Itabu Kigozi. Mu byo yize hakaba harimwo ibijanye n'ubuvuzi bw'ibitungwa. Mu mabanga yagiye arakora nta kazi ka leta yari bigera ashobora kuronka, ari naho bamwe mu muryango wiwe bavuga ko bamuharura ko yari mu gishomeri, naho tugerageje gutohoza twumva ko hari imirimo yaragiye arakora. Muri iyo harabayeho gukurikirana inka z'umugwizatunga wo muri commune Bukeye mu ntara ya Muramvya azwi ku izina rya Nzorigenda. Iruhande y'ivyo Gaspard Havyarimana yari umuntu agerageza kwiyungunganya mu buzima. Twarumvise ko yari afise ikirabo asangiye n'uwundi mugenzi. Ico kikirabo kikaba ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza iruhande y'ibiro vya Kopeke Kayanza, aho benshi aho ku mugwa mukuru wa Kayanza bita ku Mukoro. Gaspard Havyarimana urugo rwiwe nabwo nyene rwari ruri ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Abamuzi batubwiyeho Gaspard Havyarimana yari umuntu abana neza n'abandi, ashikirana gose n'abagenzi, akaba yari umuntu akunda kwinonora imitsi, mbere akaba mwishira hamwe by'abanonotsi bifise iryo zina nyene bita Club Abanonotsi yo ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Mu bijanye na politike, Gaspard Havyarimana yari umunywanyi w'umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu matora yo mu mwaka w'2020 Gaspard Havyarimana yaritoje
mu nama mpanuzajambo ya komine Gatara, akaba yitoje kuri wa mutumba nyene avuka ko wa Ngendo. Mbere mu makuru twaronse y'abanywanyi ba CNL aho mu ntara ya Kayanza batubwiye ko Gaspard Habyarimana yarajejwe gukundisha umugambwe gukurikirana ibikorwa by'umugambwe CNL kuri uwo mutumba wa Ngendo. Ikindi twamaze kumva namaze kubabwira mu ntango y'ikiganiro nuko Gaspard Habyarimana yari umugenzi pampe, umugenzi akomeye gose wa Eric Ntunzwenimana. Eric Ntunzwenimana nawe tukaba twamubwiye mu biganiro biherutse ko yari umukuru w'ugwaruka bw'umugambwe CNL aho muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Mbere tukaba twanabwiye ko umunsi wa nyuma aho Eric Ntunzwenimana yanyuruzwa, uyu Gaspard Habyarimana ariwe yabakiriye mu kirabo ciwe, aho yakiriye Eric Ntunzwenimana n'abantu babiri bitwa ko ari abagenzi bari baje kumuramutsa. Muri abo hakaba ari umwe twababwiye yitwa Mariko Nduwimana, maze arabakira abajana muri ca kirabo kiri ruhande ya Kopeke Kayanza, no kuvuga ca kirabo ca Gaspard Habyarimana. Uwo munsi basanga Gaspard Habyarimana ni nawe yariko aridandariza. Amakuru twaronse avuga ko Eric Ntunzwenimana yinjiye muri ico kirabo yabwiye babagenzi biwe yarazanye ko uwo muntu ari ngaho ari umwizigirwa, batotinya kuganira ico biyumvira cose, ko atakibazo ca Gaspard Habyarimana. Kumbure ivyo biganiro vy'uwo munsi, kumbure n'ibindi bishobora kuba vyarakurikiye mu nyuma, nivyo bizoba vyarakwegeye Gaspard Habyarimana nawe araheza anyuruzwa haciye ukwezi kumwe gusa inyuma y'inyuruzwa rya mugenzi we Eric Ntunzwenimana. Ubu rero turagiye kwinjira mu gice nyamukuru cy'iki kiganiro, no kuvuga igice kivuga ibijanye n'ifatwa be n'ibugwa irengero rya Gaspard Habyarimana. Twamaze kubabwira Gaspard Habyarimana yanyurujwe kwigenekerezo rya 23 Gitugutu mu 2021. Mbega uwo munsi anyuruzwa wari wagenze gute? Gaspard Habyarimana nkuko twabihawe n'abagenzi biwe bari ngaho mu Kayanza, batubwiye ko uyo munsi yari yazindutse kare, maze azinduka aja muri wa mugwi wabinonora imitsi yari asanzwe arimwo, umwe bita Club Abanonotsi. Abagenzi batubwiye ko yari yavuye muhira avuze ko aza kugaruka hakiri kare, maze agaheza karaba abana, ariko ntibyagenze gutyo. Abo bagenzi batubwiye ko umukenyezi wiwe yoba yari yazindukiye nawe gusenga, yatashe nko hafi mu masaa 5 y'umurango, asanga umushinga ntaye wiwe ntiyari bwashike. Babagenzi bongera baratubwira bati mu nyuma h'igihe cy'isaha hafi isaha 6 z'umurango, Gaspard Habyarimana yaraciye muhiriwe ahaca kanyisase, kuko yari yagiye muri bimwe bya siporo, agenda adatwaye itelefone yiwe, telefone nini Android, telefone yari irimo WhatsApp yiwe, telefone yari yayisize kuri charge aho muhira, yayisize ku muriro. Niko rero kugaruka aho muhira, yinjira mu nzu atora ya telefone yiwe acaragenda. Amakuru twahawe n'abagenzi ba Gaspard Habyarimana batubwira ko mu kiringo cyose bari bari kumwe muri bya bikorwa vya siporo byo kwinonora imitsi muri Club Abanonotsi, bamubona aguma yitaba telefone inshuro zitari zike. Muri uko kwitaba telefone niho abo bavugana baba bamubwiye ko yoja kuraba ubutumwa bamurungikiye kuri ya telefone yasize muhira. Igihe rero aciye muhiriwe, yoba yaragiye kuraba ubwo butumwa yari yarungikiwe n'abo bantu tutashoboye kumenya neza. Aba bagenzi biwe bamwe bari nari kumwe muri uko kwinonora imitsi, batubwiye ko Gaspard Habyarimana yababwira ko afise abagenzi bariko bava mu Kirundo baba bari baje kumuraba. Abagenzi nyene batubwira ko mu nyuma amaze kuva imuhira mu bajyango ho bariho abamutelefonye bakamubaza ahari, nawe araheza babwira ko agiye kwitaba bano bagenzi yari yiteze bavuye mu Kirundo.
muri ndondeza ntitwashoboye kumenya neza umwidondoro w'aba bantu bavuga ko bavuye mu Kirundo. Ico bikora mwisekeza ndondeza, abantu ba mbere batangiye kutubwira ivy'abanyurujwe kwa 23 Gitugutu mu 2021 aho mu Kayanza, hariho umugenzi w'aba bantu bose bavuga ko banyurujwe uwo munsi. Uyu muntu akaba ari mu gihugu c'Ububirigi. We yaratwandikiye atubwira ati ndafise abagenzi twariko turavugana mu Kayanza banyurujwe. Awo araheza araduha zina y'aba bantu yavuga ko banyurujwe, ariko mu nyuma hageze ibyo kubatabariza twagiye turonka izina rimwe rimwe ry'abo bantu, ugasanga ababazi umwe wese avuga uwiwe yanyurujwe kuri iyo tariki, batazi ko inyuruzwa ryabo byari rifatanye ko byari byatunganirijwe hamwe. Uko niko rero Gaspard Habyarimana nawe yitavye ubwa mbere bwo yaciye aje kuri ca kirabo ciwe kiri hamwe bita ku Mukoro iruhande ya Copec Kayanza. Aho nyene araheza aronka itelefone. Gaspard Habyarimana yitaba telefone, arasohoka hanze. Agisohotse ubwo nyene ngo haca haza imodoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota TI ifise ibiyo bitabona. Batubwiye ko iyo modoka yari yera ikagira imparati D4527A canke kumwe abandi bakunze kuvuga bati DA4527. Gaspard Habyarimana ashikiriye iyo modoka, ababiraba babona umengo arazinanye n'abayirimo, n'ingene yayinjiyemwo si benshi bashotse babona ko Gaspard Habyarimana anyurujwe, kuko yinjiye mu modoka nk'ugiye mu modoka nyene irimo abantu azi. Ariko ababikurikira nabo bavuze ko iyo modoka abantu bari bayirimwo baboneka ko bari bambaye amapistole, bari bafise inkoho zito zito zo mu bwoko bw'ibasitori. Gaspard Habyarimana nuko abaragiye. Mu nyuma hari bamwe mu bamwegereye mu bajyango boba baranamutelefone. Telefone yiwe yarahamagara, haciye akanya ngo bakanayimuha akitaba, ariko abumviriza bakumva ko umengo avuga atamwidegemvyo afise. Bagiye rero gutahura neza ko umuntu wabo yanyurujwe. Bukeye babonye telefone itacitaba. Ubwa mbere bw'uwo mugoroba baramurindiriye ko ataha barabura, hanyuma bukeye telefone basubiye kuyihamagara basanga irazimije. Guhera ico gihe nawe urasubira kuronka agakuru ka Gaspard Habyarimana. Haciye amasaha makeyi inyuma y'igihe yarafashwe, hari umuntu yatumbereye ku rugo rwa Gaspard Habyarimana, nkuko n'ubu tubibwirwa n'abagenzi biwe bari kumwe uyu munsi. Uyu muntu aratumbera kuri urwo rugo, yari umuntu w'umugabo, avuga ko arondera Gaspard Habyarimana, ariko baramubwira ko atari hari. Arasaba ko bamuha inimero ya telefone ya Gaspard Habyarimana, nabo kubera ko uyu muntu ngo atari yemeye kwivuga izina ngo nta telefone baba baramuhaye. Maze wa muntu amera nk'usubira inyuma, amubwira ati genda murondere hariya kwibarabara kuri Copec. Wa muntu ngo aduga, aciye inyuma yahari aho ari depo ya Brarudi. Araduga, wageze mu kibuga cyo ngaho kuri depo ya Brarudi, ngo niho ya modoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota TI nayo yakihagera. Maze hageze baca barayora n'uyu mugabo bamwinjiza muri ya modoka. Ababikurikiranye, ababonye ibyo bintu uko byari ko biragenda, batubwiye bati uyu muntu bamaze kumufata baciye bamutwara ku yindi modoka. Imodoka yari imbere y'iyo depo ya Brarudi. Uko babitubwira tubwiye bati iyi depo ya Brarudi iri kwibarabara riva mu Kayanza rija muri komine Gahombo. Rero baramutwara bamushira mu yindi modoka yari ihagaze ngaho. Iyo modoka yo batubwiye ko yari mu bwoko bwa kamyonete Toyota Dina. Iyo Dina ikaba yari yera, batubwira ko inyuma yari ifutse iboneka ifise ngo n'ibintu by'amagufuri. Bacatubwira bati niho baboneye ko abantu bose bari ko barafatwa mu Kayanza uwo munsi, baca bazana kuri iyo modoka. Yaba Gaspard Habyarimana yaba abandi bafashwe kuri uwo munsi mu Kayanza, bose baca bajanwa kuri iyo modoka. Abinjira muri iyo modoka ngo babinjiza babanje kubaboha.
bakaboha bakabaterera muri iyo modoka. Twarabaje tuti mbega abo bantu bariko barabafata mwabona bameze gute? Abo babazana bakabaterera muri iyo modoka n'abari bafise iyo modoka mwabona ari abantu bameze gute? Batwishiye bati twabona ari abantu b'abagabo bateye ubwoba. Atubaravye neza warabona ko ari abantu b'abasirikare. Ati ruhande y'ivyo twarabona ko umwe wese muri abo bantu yari yambaye pistole ku mpuzu yari yambaye naho impuzu zari z'igisivile. Ivyo rero bikaza vyongereza amakuru dufise avuga ko abo bantu bariko bafatwa n'iperereza ry'igisirikare. Bamaze gufata uyu muntu yaravuye ku rugo wa Gaspard Havyarimana, batubwiye ko iyo modoka yacifata ibarabara rya Bujumbura. Guhera ico gihe nta urasubira gukubita ijisho Gaspard Havyarimana n'aba bandi bantu bavugwa ko bafashwe kuri uyo munsi. Twaragerageje kurondera kumenya vy'ukuri aba bantu bariko barafata aba bantu mu Kayanza abaribo. Amakuru twebwe twahawe twayaronse mu isoko ryacu mu gisirikare. Isoko ryagiye yaduha n'andi makuru akomeye cyane cyane nk'ayo twabahaye ajyanye n'inyuruzwa rya Eric Ntunzwe n'Imana. Bo batubwiye ko ivyo bintu vyari ko bikorwa n'iperereza ry'igisirikare kandi ko bano bantu bamaze gufatwa baciye bajanwa n'iperereza ry'igisirikare i Bujumbura, binjiriye hamwe nyene hacishwa Eric Ntunzwe n'Imana ku muryango kw'injiriro rya bataillon police militaire iri ngaho i Bujumbura. Aya makuru kandi atubwira ko no mwifatwa ry'aba bantu umwe Mark Nduwimana yagize uruhara rukomeye cyane, akaba yoba yabakurikirana akoranye n'uwundi mugenzi wiwe yoba yitwa Josias Kabengera, nawe nyene ahitwa ko ari umunywanyi w'umugambwe CNL ava muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Abajyango ba Gaspard Havyarimana ntako batagize ngo barondeze wabo. Baramurondeye mu busho butandukanye, haba mu gipolisi, mu iperereza mu Kayanza, barabazagiriza n'ayandi makuru ahandi hose hashoboka, harimo mu iperereza i Bujumbura, babaza ko wabo ariyo yo bapfungiwe. Nuko vyagendeye imiryango itari mike yabagiye baranyuruzwa mu mwaka uheze w'2021. Abantu benshi bumvise umuntu yanyurujwe n'iperereza baca bitwararika kuja muri documentation ibyo bita SNR, Service National de Renseignement. Ariko nkuko tumaze kubibaha mu biganiro biheze, abano bantu ntabwo bajanwa muri documentation, ahubwo batwagwa mu iperereza ry'igisirikare aho bita muri J2. Abo bose bagiye batwagwa abantu akaba atawuzi irengero ryabo gushika ubu. Hari umuntu yagerageje kubesha umuryango wa Gaspard Havyarimana nkuko twabibwiwe n'abagenzi ba Gaspard Havyarimana. Uyu muntu yigize uharanira agateka kazi na muntu, mbere baranamwizera bakibaza ko yoba yari mu mugwi w'igihugu uraba ivy'agateka kazi na muntu. Amatohoza yacu twebwe twakoze twasanze uyu muntu ataho ahuriye na CNDH, ahubwo n'umuntu tumaze kuvuga mu bindi biganiro bitari bike agenda avuga ko aharanira agateka kazi na muntu, ariko agakunda guhohotera imiryango y'abafashwe bakabugwa irengero ryabo mu ntumbero y'ukubanyaga udufaranga. Uyu muntu akorera mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi, mbere yo baba mu ntara ya Ngozi. Uyu muntu twaramuvuze mu bijyanye n'inyuruzwa gicegera c'umukuru wa PAF hariya Ingozi witwa OPC2 Cyprien Nihorimbere. Twaravuze ingene yatoteje uwo muryango akawutwara udufaranga twawo gushika naho umuryango udandaza ibintu bitari bike, bibaza ko bariko baha udufaranga uyu muntu ngo bafashe kuronka wabo Cyprien Nihorimbere. Uyu muntu yaratoteje kandi umuryango w'umunyeshure w'umunyarwanda yanyurujwe mu kwezi k'umunani mu 2017, yari yiga kuri kaminuza y'Ingozi,
uwitwa Faustin Gashema, naho nyene yabesha nkuko ngo arazi wabo iyo apfungiwe. Twaramutanze no mu kandi karorero ko wundi munyarwanda yanyurujwe mu gisagara ca Bujumbura, naho nyene yagumye abesha ibintu bene ivyo ariko arondera amafaranga akura ku miryango. Ubu niwe rero yasubiye arondera abajyango ba Gaspard Havyarimana, arabemeza ko wabo apfungiwe mu gasho k'iperereza ka documentation mu Ngagara muri quartier 10. Yanavuga ko Gaspard Havyarimana yoba yatwawe amafaranga ashika 300,000 byo byakuwe muri telefone yiwe. Uyu muntu turasubiye kumugabisha bikomeye cyane, kuko ibintu bimaze kuba inshuro nyinshi ahenda imiryango y'abantu babanyurujwe, akigira uriko arabafasha naho kumbe ariko arondera kubajya mu gihe nabo bari mu bihe biba bitoroshe. Kuva rero Gaspard Havyarimana anyurujwe, ntawe urigera asubira kuronka aho yoba ageze muri kino gihe. Mu kiganiro gikurikira kigira kabiri tuzotanga amazina n'ingene vyagenze ku bandi 3 bafatiwe ngaho mu Kayanza kuri iryo genekezo nyene rya 23 Gitugutu mu 2021. Aba bose bagatera biyongera ku bantu bari hafi 50 dufise ko banyurujwe n'iperereza ry'igisirikare mu mwaka uheze w'2021, mu gihe inzego z'igihugu zo zitigera zemera ko zinyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Ni ngaha rero turangirije ikiganiro cuno musi. Dushimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, tuzosubira ku munsi w'Imana uza. Murakoze.